Umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wama uhimbazwa uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya mbere Rusama no muri komine Mutimbuzi warahimbajwe. Uwo munsi mpuzamakungu muri iyo komine wahimbarijwe muri zone Rukaramu, neza na neza kw'ishuri ryisumbuye rya Rukaramu, aho wari uhagarariwe na musitanteri w'iyo komine n'abo basanzwe bakorana, abenegihugu hamwe n'abaserukiye urunani ruhurikiyemwo amasendika y'abakozi Kosibu na CSB. Mw'ijambo ry'ikaze uwurongoye zone ya Rukaramu yashimye ingene uwo munsi wahimbarije muri iyo zone, amenyesha kandi ko ari umwaka wa nyuma uwo munsi uhimbajwe komine ya Mutimbuzi yitwa iryo zina. Nayo waserukiye urunani ruhurikiyemwo amasendika Kosibu na CSB mw'ijambo yashikirije yamenyesheje ko amasendika aharanira agateka k'abakozi, aho mbere kuri iyi tariki kaba ari akaryo keza ko kwibuka abakozi bagandaguwe bunyamaswa n'abakoresha babo. Akaba yashimye ko uyo munsi uhimbajwe ayo mabi atakivugwa mu gihugu, ariko ngo nubwo biruko ngo hari abitiranya amasendika n'imigwi ya politike kugira ngo bikunde batyoze amasendika. Akaba yarangije amenyesha ko nubwo uwo munsi uhimbajwe hari ibibazo bitari bike bihanze abakozi, nk'iduzwa ry'ibiciro ku bifungurwa, ikena ry'ibitoro kugira ngo abakozi biyunguruze. Akaba yasavye ko leta yokora ibishoboka byose kugira ivyo bibazo bitoregwe inyishu. Nayo mw'ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi ryashikirijwe na musitanteri w'iyo komine, akaba yashimye ko uyu munsi ushitse abakozi bari ku kivi. Akaba yashimiye abakozi bato bato nk'abarimyi n'aborozi ngo ntibisuzugure kuko nabo n'abakozi kandi bahembwa cane, kuko iyo bimbuye umwimbu mwinshi baronka amahera menshi ariko gahembo kabo. Twaramutse tugira ibirori byabaye mu gihugu cyose cy'u Burundi eka no kw'isi yose, aho duhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Guhimbaza uyu munsi si ukwiyerekana gusa, ni akaryo keza ko kwibukanya akamaro k'akazi kuri turi hamwe, ingene twokarangura neza ku neza y'umukoresha no ku neza y'umukozi, mbere no ku neza y'abakeneye umwimbu w'ibikorwa byabo. Mboneza mu bumenyi ni muba akarorero mu bagwiza umwimbu. None rero uyu munsi ni uwo kwisuzuma, duheze twikebuke, twivyukiranye mu gukora ibikorwa bituma Uburundi nabwo buja mu bihugu biteye imbere. Kuva ubu turakeneye guhindura ingendo dukora. Umukozi wese akamenya ko akora ibiri ku rutonde, akamenya ko gukoresha n'umwanya no kumenya ukamisha inyungu yaronse ikamubera umutahe. Duhamagariye abenegihugu bose kuvavanura n'ingeso mbi yo gushaka kwinegura ngo nta mashure bize, ngo none nta ruhara bafise mu nzira y'iterambere turimwo. Bamenye ko mu migambi y'iterambere turiko turarangura no muyo twimirije uruhara rwabo ari ntangere. Mu batize amashure menshi harimwo abarimyi, harimwo abubatsi, ababumvyi n'abacuzi, ndetse n'iyindi myuga ituma umwimbu ugwira tukaronka ico dushora. Mu kurangiza, musitanteri wa komine Mutimbuzi yashimiye yongera aratanga impapuro z'iteka ku bakozi bitanze kurusha abandi. Twovuga uwurongoye inama mpanuzajambo ya komine, umunyamabanga ntayegayezwa wa komine, umuhanuzi wa musitanteri ajejwe iterambere n'ubutunzi,
umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ubutungane hamwe n'abandi bakozi batandukanye ba komine hamwe n'abasanzwe bikorera utwabo. Radio Télévision RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.